mw'ishirahamwe ry'amaradiyo asamiranira mu Burundi ABR mu funyafunyo igifaransa barifuza ko amaradiyo yugawe asubira gukora, ariko rero ngo iyo ngingo izofatirwa mu butungane. Ivyo bikavugwa na Onezime Harubuntu arongoye ABR. Hari kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 13 Ruhuma umwaka w'2019 igenekerezo amakungu yama ahimbaza umunsi mukuru wahariwe amaradiyo. Uno munsi mukuru mpuzamakungu w'amaradiyo wemejwe n'inama ya bose ya Nations Unies itariki ya 13 kwezi kwa kabiri, aho bisunga cyane umunsi iradiyo mpuzamakungu yemewe cyangwa yatanguye hari itariki 13 kwezi kwa kabiri umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 946. Kuva ico gihe amanama ya UNESCO yarashishikaye, hanyuma muri 2013 bica biremezwa yuko itariki ya 13 kwezi kwa kabiri woba umunsi mpuzamakungu wo guhimbaza amaradiyo. Hano iwacu natwe twifuje kwifadikanya n'ayandi maradiyo yo kw'isi kugira ngo dushobore guhimbaza uno munsi mukuru. Hanyuma mu ntumbero nico dusaba amaradiyo cyangwa n'abarongoye bimenyesha amakuru, nuko mu bikorwa bijanye n'ibiganiro cyangwa amakuru hoba gushira imbere kuja inama n'ingingo, kwihanganiranira hamwe mu buryo bwo kurondera amahoro. Ivyo ndabivuze ko ari byo bisanzwe biri mu ntumbero y'uyu mwaka UNESCO yihaye. Tukifuza rero yuko n'amaradiyo hano mu Burundi yokora muri ubwo buryo, hakaba gushira imbere inama n'ingingo kugira ngo amahoro ashobore gutsimbatara mu Burundi. Uno munsi twabitunganije nk'uko nabivuze, amaradiyo ahurikiye mu ishiramwe rya ABR aragera 17, ariko kandi yandi mashasha ariko aravuka aguma asaba kwinjira, kandi hariho amategeko ingene umuntu yinjira. Ariko kandi turiko twegereza amatora. ABR yaratanguye kuva mu mwaka wa 2005 gutunganya gukorera mu nani mu buryo bwo gushikiriza amakuru ajanye n'amatora. Ico gikorwa rero n'uno munsi turiko turitegurira kubijanye n'amatora twimirije yo mu 2020. Muri ico gihe rero naho tukavuga tuti amaradiyo turayabasaba bo n'ibimenyesha amakuru gushira imbere inama n'ingingo, kwihanganiranira kugira ngo amahoro atsimbatare muri kino gihugu. Egome ABR nta buryo ifise, mugabo turizera yuko leta kubisanzwe ikunda iki gikorwa tuyisaba kwidushigikira, kandi tugasaba n'abandi bose bakunda iradiyo, bakunda gushigikira ibinyamakuru ko bodushigikira muri ubwo buryo kugira ngo twitegure neza, twitegure n'aya matora kugira ngo azagende neza. Byaragaragaye ico gikorwa ko ari ciza kandi cyagiye gikorwa neza, kugeza naho aba tubana muri kano karere bagiye basaba abamenyesha amakuru bacu kugira ngo bagende kubigisha ingene bishoboka yuko amaradiyo ya leta y'abikorera utwabo n'ayegamiye amashengero canke akora n'amashengero ashobora gukorera hamwe kugira ngo batange inkuru imwe, cyane mu bihe igihugu kiba kiri mu gikorwa kidasanzwe k'igikorwa kijanye n'amatora. N'uno munsi rero n'ivyo navyo turiko turitegura kandi turizera ko bizogenda neza. Murakoze. Uno munsi turahimbaje umunsi mpuzamakungu wahariwe iradiyo. Hari amaradiyo 17 ahurikiye muri ABR, hariko hari n'ayandi maradiyo yari muri ABR uno munsi yahagaritswe. Uno munsi ABR muvuga ko iki kuri ayo maradiyo amwe yahagaritswe. Ego murakoze. Ayo maradiyo birazwi hano mu gihugu, byanavuzwe imbere ya 2015 amaradiyo yarahurikiye muri ABR yari 11,
ariko nk'uko uno munsi mwumva hamaze kwiyongera kw'izo zindi tumaze ubu ni 14 hariho amaradiyo kubera ingorane zashitse uno munsi atariko arakora icyo twifuza twebwe nuko yosubira gukora umugabo twamenyesha ko ico kibazo kiri mu butungane rero twosaba ko ubutungane bwo kwikirana hama urubanza rugacigwa ayo maradiyo agasubira agakora kumbure abarundi bakumviriza inkuru aho bishakiye uko bashatse mu buryo bose bashatse n'ibimenyesha makuru bitandukanye bishobora gushikiriza iyo nkuru baratubwiye yuko nkabonesha umenga biri hafi mugabo turacarindiriye ariko izindi zozo umenga nta nikivugwa kujanye na RPA kujanye na Renaissance ariko byose ko biri mu butungane turizera ko ubutungane bizobiroranya mu gihe gikwiye hanyuma ayo maradiyo agasubira agakora ariko twagira duhimirize abanyagihugu cyangwa abakurikirana amaradiyo gushishikara gukurikirana amaradiyo ahari bayumvirize kuko ni ku bwabo amaradiyo ahari ni ku bwabo kugira ngo bamenye ibikwiye kandi tukabwira abamenyesha amakuru yuko boshishikara gutanga inkuru itohojwe neza ikwije yubahirijwe igenda nyene nk'uko bibereye n'amategeko ajanye n'umwuga umuntu wese agakora mu buryo bigenda neza nk'uko twavuze habayeho gushira imbere inama n'ingingo hakaba kwihanganiranira mu buryo bwo gutsimbataza amahoro murakoze. uno munsi umuntu yumviriza iradiyo ejo mu kiganiro twarumvise ko president Bantunganya yaratubwiye ati hari amaradiyo 17 mugabo muri ayo 17 muvuga jewe numviriza 3 ati ayandi nta nayonzi ati mbere nayo 3 numviriza ndumva ko akanovera k'ibiganiro n'amakuru byahindutse uno munsi umuntu yovuga ko muri ABR hari ubwo bamufise turavye ivyabaye muri 2015 murakoze urumva amaradiyo ni menshi umuntu wese arahitamwo iradiyo yumviritse hari amaradiyo hari iradiyo zegamiye leta novuga uko hariho za bikorera utwabo hariho n'izegamiye amashengero cyangwa zikorana n'amashengero hariho muri izo 17 hariho iradiyo muri izo 17 hariho izo twita radio communautaire zikorera mu gihugu hagati izo rero ntizumvikana igihugu cyose umusanzu radio zishobora kuba zumvikana igihugu cyose no munsi zirashobora kuba ari nka 6 canke 7 ariko izo zindi zigenda zumvikana mu gace iherereyemo rero izo twavuze 17 urumva zihuriyemo zose hariho rero nk'iradiyo ivugira Makamba canke Igitega canke Ngozi singoma yuko uri Bujumbura aheza akayumva ariko abari muri ako karere barayikurikirana hari iradiyo nkuko navuze ntizumvikana igihugu cyose umuntu acahitamwo bivanye n'ingene iyo radiyo akunda ibiganiro byayo bivanye n'ingene iyo radiyo ibimufasha ashobora kubironka rero ibisigaye twe ntabwo uno munsi dufise yuko ibyabaye muri 2015 bishobora gusubira kuko tugenda turahanahana impanuro tuvugana n'ubushikiranganje butujejwe tuvugana n'urwego rujejwe gukurikirana imenyesha makuru twarashize imbere ikintu cyo guhanura usumba guhana kandi byo turabona no munsi ko babikora baragerageza gukurikirana amaradiyo yose aho bitameze neza hakaba impanuro kandi bishishikara kugenda neza murakoze mbe mubona gute kabize ko amaradiyo ugereranije n'ibiharo by'imbuga ngurukanabumenyi uno munsi ibijanye n'amaradiyo n'iby'imbuga ngurukanabumenyi urumva byose ni uburyo bwo kumenyesha amakuru ariko kandi turabona yuko ahubwo abantu bumviriza baraba cyangwa bakumviriza cyane ibijanye n'imbuga nico gituma mu nama twagize ubushize twarasabye ko n'amaradiyo ibiganiro byabo barabishira kuri Facebook kuri WhatsApp kuri izo mbuga nyene ngurukana bumenyi kugira ngo nibyo biganiro navyo abadafise radio abadashobora kumviriza radio babikurikirane babisange aho kuri izo mbuga murakoze